Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo ngo turafise responsabilité. Ugomba wowe kuva mu gacerere no gukoresha bike umuziko ukagira ico umuvuze ko, ariko ntimugahore, ntimugacereze, ntimukirengagize ingorane abandi bafise ngo mwumve yuko mudashaka kubambahasa. Umuntu yarambwiye ngo Jeff ngo bashaka kuvuga ubutumwa ngo sishaka kwambahasa abantu. Bantu b'Imana reka twambahasa abantu. Reka dukreye binakenewe na klima itaryoshe, muze kuza kwiga strategie. Kuko iyo abantu bareko baratugirira ama promotion y'ama produit canke y'ama article yo kugurisha, y'abantu bareko baratugirira ama publicité y'ama produit n'amavuta n'amakorogate mu mateleviziyo canke ama produit ntumbaze do beauté canke biki, isi ntihoze mu kutubwira ivyayo, kandi bimwe mu vyitubwira nta n'ubuzima bifise. None nimba n'abafise ivyo ari byo byose bavuga badafise isoni, banapeya n'amafaranga atagira uko angana y'ama publicité, nta company idafise amafaranga ispendinga muri publicité kugira ngo abantu bamenye produit bagire gute, rimwe bakanazivugira bakazirengereza igipimo bakazexagera kugira ngo zimenyekane. Ni gute twevyo tunanira kuvuga Yesu kandi tuvuga umwami w'iki gihe n'uwibihe bizoza, akizimishaha akadusubiza hamwe n'Imana akatureconcilia, kuko twumva yuko ari twebwe dukwiye guhora no kutavuga, nkuko umenga turi complexe, nkuko umenga dufise ibintu byarenze igihe bisuzuguritse bishaje. Iyo ni preuve yuko Satani yadushize ku ruhuni akadutera impwemu y'idini.